Ibihe vyiza nivyo ndabipfurije mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure, abari ku migabane itandukanye muri Amerika, i Buraya, muri Aziya, muri Afurika, mu bihugu vy'ibibanyi, mu Burengero, muri Kongo, mu Buseruko, muri Tanzania, mu Buraruko, mu Rwanda, muri ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze, fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yuguruye icesi imirimo, ibikorwa vyo gusanura no kubaka neza ikibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye ca Bujumbura. Ni kuri uyu wa 27 Myandagaro umwaka w'2024, aho umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi Evariste Ndayishimiye yari yitavye ivyo bikorwa ku kibuga c'indege ca Bujumbura, aho yari kumwe n'abategetsi bakomakomeye cane n'abandi bantu bakomakomeye cane na kampani canke kompanye zizofasha mu gusana no kubaka neza ikibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye ca Bujumbura. Ni mu gihe Uburundi babandanya kuvuga ko ata ndege igihugu cacu c'Uburundi gifise, igihugu c'Uburundi gikenye arico ca nyuma kw'isi. Indege yari isanzwe ari iy'Uburundi, Burundi Air, ikaba iparitse mu gihugu ca Espagne, aho ibarizwa iyo mu bihugu vy'abanyaburaya nyine ariyo iherereye. Uburundi ngo bukaba buriha amafaranga menshi yo gucungera iyo ndege naho iparitse muri ivyo bihugu vya buraya, nk'amafaranga buri mwaka bariha. Rero hakibazwa ayo mafaranga angana uko arayo kumaza iki mu gihe iyo ndege ata kintu na kimwe imariye igihugu cacu c'Uburundi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye iyo agize ngo afashe urugendo atega indege nk'abandi bagenzi bose, naho ashigwa muri VIP, mu gice ca VIP nyine mu ndege, ariko nawe aratega akariha itike mu makompanyi afise indege canke yunguruza abantu akoresheje ikirere. Cane cane arakunda kurarurwa na Kenya Airways canke Uganda Airways, aho rero umukuru w'igihugu arizo ndege akunda kugenderamwo. Cabikoze hari na Air Rwanda canke Rwanda Air iza ngaha mu gihugu c'Uburundi, ariko bivanye no kubona ukungene Uburundi butarebana ryiza n'ico gihugu kibanyi, kandi kikaba co giteye imbere. Barafise ibikorwa remezo, barafise ibikorwa vy'iterambere, barafise Rwanda Air canke Air Rwanda, Rwanda Air, ndege y'u Rwanda nyine ija mu bihugu bitandukanye, ifite linye zitandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye. Murazi ko abakinyi b'umupira wa basketball aho bari mu gihugu ca Afurika y'Epfo, Rwanda Air yari yateyemwo inkunga abakinyi bagomba gutwarwa n'iyo ndege, bakanambara inkino nyine mu mipira bagomba kwambara, bakambara ko Visit Rwanda. Ivyo vyateje ikibazo, nyamara nga abo bakinyi baja gutaha, Rwanda Air niyo yabazanye ibashikana ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, banakuwe muri izo nkino baranahanwa.
ivyo vyose vyatewe na politike mbi y'igihugu cacu c'Uburundi yo kutarabana ryiza n'igihugu kibanyi ngaho mu buraruko mu Rwanda. Kuri ubu ngubu rero ngo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yasinanye amasezerano n'izo kampani zigiye gusana z'Abashinwa kubaka ikibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye akagikora neza, na cane cane ko cari caratanguye kwangirika no kubona nyine igihugu ata n'indege n'imwe gifise. Tuvuye muri ayo makuru reka tunyarukire mu yandi makuru ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Haravugwa ko rero Liyetona Koloneli Aroni Ndayishimiye, uyu muramuzi yaragiye avugwa mu mabi menshi cane ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Uyu yaravuzwe aho yagiye arongora ingabo mu ntara zigiye zitandukanye, yaravuzwe mu kibira ca Rukoko, yaravuzwe mu Cankuzo, yagiye avugwa noneho akabirya yaravuzwe mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo muri Nord Kivu, aho yagiye yarungitswe muri Kongo muri Ruhuhuma mu mwaka w'2024 agiye mu gihugu ca Kongo arongoye ibatayo y'icenda ya Tafoke. Iyi batayo yari iranguje imyimenyerezo, yari irahejeje imyimenyerezo ikomeye cane ngaho mu ntara ya Cankuzo, niho bari barakoreye imyimenyerezo. Barungitswe mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo bagiye kugwanya inyeshamba, umuhari ugwanya ubutegetsi bw'igihugu ca Kongo ariwo M23. Kuri ubu ngubu rero Aroni Ndayishimiye ageze muri Kongo ngo yaraciye agaba igitero co kujya kugwanya izo nyeshamba za M23, habayeho kutubaha amategeko y'abamutwara ngaho ku rugamba. Akishikayo agavye igitero, abasirikari benshi b'u Burundi barahahoneye, abandi bafashwe matekwa, bafashwe mpiri ari bazima, barafatwa n'izo nyeshamba za M23. Mwaraciye mubona ukungene M23 yaciye igenda ishira amafoto n'amavideo hanze y'abo basoda b'u Burundi babaririmbisha Burundi bwacu, indirimbo ruhayagiza igihugu cacu c'Uburundi. Aho rero ngo biboneka ko Aroni Ndayishimiye agiheza gukora ayo makosa, yaraciye agarukanwa ngaha mu gihugu c'Uburundi arashikanwa ngaho rero atigeze ahanirwa ayo makosa yaciye akorera mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, ngo abazwe ukungene yatumye ubuzima bw'abasirikari yaratwaye yararongoye bahapfira, abandi bakahafatirwa, ndetse ngo hakanatakara ibigwanisho vyinshi vyafashwe na M23. Kuri ubu ngubu rero abandi basirikari bakaba bibaza imvo uyu Liyetona Koloneli Aroni Ndayishimiye adahanwa co kimwe n'abandi basirikari bataye urugamba bagataha ngaha mu gihugu c'Uburundi. Kuri ubu ngubu bo bakaba bari mw'ibohero bapfunzwe bagirizwa ko bahagararije kandi bataye urugamba ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Bamwe bakavuga ko rero imvo uyu Liyetona Koloneli Aroni Ndayishimiye adahanwa ngari uko yoba afitaniye amanyanga menshi akorana na General Prime Niyongabo atwara ibiro vy'intwarameto ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Ari uvyo rero ayo manyanga harimo kwiba, kunyonora, gukora amanyanga menshi yo kunyonora itunga ry'igihugu, na cane cane no mu kwiba abasoda amahera yabo yakabaye aja ku gashara kabo bakayakata, ariko ntashike mu mifuko yabo basirikare, kandi na cane cane ku basoda baciye baja kugarukana amahoro mu bihugu vyo mu makungu.
kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikako fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bikugerako aho uzoba uherereye hose kw'isi mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa. Makuru yacu nakagaruka nagahwane.